Mu myaka 21 CNDD-FDD imaze ku butegetsi mu gihugu hamaze gusha amasoko ashika 12. Iya mbere yatanguriye ico kiza gihanze abarundi ni soko nkuru ya Bujumbura yahiye muri nzero 2013. Ayandi agenda arakurikira mwijoro abanyagihugu bakabona isoko yahanaka irahiye abandi bakabizindukirako mu gaturuturu umwaka umwe bikaba uwundi bigasubira gushika n'ubu tukibirimwo. Muri uyu mwaka wa 2026 mu kiringo kitarenga amezi 2 gusa nukuvuga kuva mu kwezi kwa Rusama amasoko abaye nahiye. Iriheruka nijyaraye rihiye muri komine Ngozi. Ayo masoko yose amaze gusha kuvaho muri 2013 inyishu y'amareta atandukanye ya CNDD-FDD amaze kubaho ni imwe. Amasoko asha kubwisanganya. Gushika ubu nta kintu kiratwereka yuko hoba hari ubugizi bwa nabi bwakozwe muri bijya bintu byashikiye amasoko. Gushika ubu dufata ko ari amasanganya kuko amatohoza akogwa nta rimwe riratwereka yuko harimo ubugizi bwa nabi. Iyo nyishu ni y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu wa kino gihe. General Leonidas Ndaruzaniye aherutse kubishikiriza mu kiganiro abashikiranganje bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu kwezi guheze kwa Ruheshi. Iyo nyishu ariko iragoye kwemera kuko ayo matohoza avuga yerekanye ko ari miriro y'isanganya na bene kuhaburira utwabo. Tubaye turaretsa abanyagihugu bose ntaho baramenyeshwa ikiba cateye masanganya kugira bitwararike ntibizosubire kubaca mu ryahumye ngo twabo tuhatikirire. Muri iyo myaka kandi yose nta ngingo leta irafata ngo iramira abanyagihugu mu gihe nyamasanganya yosubira bashobore n'imiburiburi gutabagwa hakiri kare ivyononekara bibe bike. Inyishu n'inyifato z'amareta ya CNDD-FDD vyuzuye igifungu bigatera impungenge ibica bishimangira ahubwo amatohoza radio RPA yakoze ubwayo. Amatohoza agaragaza ko amasoko 6 muri 12 amaze gusha yaturiwe. Isoko nkuru ya Bujumbura, isoko y'Igitega, iy'Ibugenyuzi, iyo mu Ruyigi, iyo mu Kayanza, n'iyi y'Ingozi yaraye ihiye igatokombera akaba atari rya mbere ihiye. Ku ncuro ya mbere co kimwe nayo yandi tudondaguye yari yaturiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bamwe muri abo baduhaye intahe dufitiye ama interview baratubwiye yuko ibyo guturira amasoko bishobora kuba bitaniye isano n'ibintu by'ibintazi byabo bya bintu byabo bemera abapfumu bababarira. Bababwira yuko ngo intwaro yabo ngo izokomera irambe nibashiraho ubukene bwinshi mu banyagihugu mu gihugu. Urumva rero ibintu byo guturira amasoko byovyo baciye ngo babigira intumbero. Mu gihe kuva Burundi bwitwa Burundi ubutunzi bw'abanyagihugu butari bwatikizwe n'imiriro nk'uburi mu mahiganwa nk'uko tubibona ku ntwaro ya CNDD-FDD, abarundi batakaza utwabo bicwa n'ubukene n'agahinda nk'imfuvyi itagira kirera, bituma umuntu yibaza ko iyo ntumbero intwaro ya CNDD-FDD yihaye yo guturira amasoko ngo bashimishe ukwemera kwabo gutyo ubutegetsi bwabo burame ari ikibandanya n'ubu muri 2026.